Je nakuze banyita umudimu muzungu umunyamwema ni atari donc navuye nakuze nyene ndavyemera byari ibintu byo gufina mugabo donc je niyumva nk'umurundi manje nakuriye mu Kamenge nkina mwibarabara mwivumbi n'imipira y'amashashe man akabenzi ukakaje akabenzi kagize kagukucije urashitseyo uvuye Bujumbura kwita umuzungu umudimu n'ibindi ushitse ari akwise umuniga bastubwira none uparvena gute kugira ugwane n'ivyo bibazo naragize un peu une crise d'identité sinzi ko ndavyita mu kirundi ucishika barakwakiriye bice bigenda uko umugabo uti urawutanguye rero bica bigenda gute kugira ufatishe abantu bari Milan bose ba petit baka barasentir hamaze kuza abantu benshi muri bantubwoy bakagenda Kiriku yaraje aragenda Daboje yaragiye Resama Dramati aheruka kuvayo n'abantu ba DJ Alida baravuyeyo kubwawe ni kihe kintu wotwizeza kitwemeza kutazoba nk'abo bandi Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi handa bol ko juste gale cadre for my sake black man ni black band kamera mwita umusaza kwindi poem idasanzwe ndakubwira ko vyamaze komera uyu numukubito numushiro n'umutaturo ntiwibagire gura subscribe kwindi poem idasanzwe agakengera hajya gura notifications bazanye uzironga kwa kundi hahandi likes zanyu comment nazo nyene ziratwubaka ukari kumena Babylon mugirati Babylon hoshi ukabiri kumena Rastaman mugirati take 5 bamwita Don Rodrigo djveezy akazi entertainment yamwise djveezy buongiorno bravo bro savisa rameze neza guvurama ndyohewe cameraman yagumabwira ati nota patiento mukama djveezy vibes all the way from Italy kwa kundi ahandi nyene Milano yes kwa kundi ahandi abantu nk'abayinsagi n'ababanyi ba turabana mukora mukiriza Gatuzo wese n'umujama wawe ego ya mugari Naples wese kabyo mujama Gatuzo muri mwaramukuye byaraheze Paul Mardini ni bon ni ubu hari Ibra na Ntuzi bajya bajama ndabahiruka kera nkiri umupeti akurumva ko nawe waciye bigenda neza djveezy biriko biza kunguvu dasanzwe welcome back mu gihugu cy'amatanubuki bro thanks man kuba tazi djveezy ninde yo jewe ni Don Rodrigo djveezy navuke mu Kamenge muri Rwakarede narawe mutwigeni ndabamwirohero mu Gihosha primaire unité secondaire Saint-Esprit hama supérieur chandayiga Skepers umwana yavukiye mu Kamenge suko tubwire byageze gute umuntu yitwa Djveezy Rodrigo acavukira mu Kamenge kuri vraiment ivyo tuzoha interview muvyeyi tumubaza urukundo rwaruriye indege rushika mu Kamenge kwindi poem idasanzwe Vitu Antoine mzungu anatoka Italia nafika Kamenge se papa vipi ni bon turashima Burundi bwarandeze umuntu urukoba gwawe mu Burundi abametima mufise ko musa ako benshi arababita abazungu bastubwire mu kibano kivuka ugikura bakwakira gute kwanza je nakuze banyita umudimu muzungu umunyamwema ni atari donc navuye nakuze nyene ndavyemera byari ibintu byo gufina mugabo sinzi kuvuga byari ibintu ntibyari ibintu bya bien sana sinabyishiramo byaransitesa byarambabaza ukuntu kubera jewe nagumana n'abantu n'abarundi je sinje nta momenti tuvugana donc je niyumva nk'umurundi manje nakuriye mu Kamenge nkina mwibarabara mwivumbi n'imipira y'amashashe man akabenzi ukakaje akabenzi kagize kagukucije bije ku poem dasanzwe urakuze baguma bavuga ngo umunyamwema umudimu birikubira ko babaza ku mutima ico gihe wacu vyifata mu gute naravyakira nari umwana nta jambo nari ndabifitiye ko
ndabifitiyemwo eko donc napfuye kuvyakira gutyo nyene. Birakomeye uravuye mu Kamenge uca wimukira mwirohero from zero to hero. Uvuye mu mpangu wakina mwibarabara agapira ugiye mu mpangu wabugarana mugakinira agapira mu rupangu. Twakira agapira mu ipave nico. Uvuye mu rupangu uvuye muri quartier bakinira agapira kwibarabara mu uvu ugiye muri quartier bakinira agapira mu ipave. Exactly. Ubuzima buca bandanya gute? Inite nakubwiye Oya kwanza urashitsa abanyarohero muca bubana gute uvuye ahantu bavuga ati umudimu n'umuki bajye boko bitwa ko bari civilize ho baravuga bati uyu turabimenyere nico kimwe bose bavyakira cyo kimwe ega no nari umudimu wo kwikarti Rodrigo umudimu le métier le fils du blanc birakomeye ni atari ariko utagwe kujya muri adolescence abana batangura gukunda sana bro. Next question. Next question. Biriko biza kwindi point idasanzwe. Ntiturashikira ku mwuga wawe tuko tugenda bukebuke ku buzima bw'iwawe. Yes. Uri mukiye mu irohero. Hari cyo wibuka ku buzima bwahindutse haba ku vyimviro byawo mwagendana canke n'ingene kibano cagufata? Peut-être nkiri mu Kamenge sinari mfise na conscience nini sana nari mfise sinabitahura cyane mwageze mu irohero nari ntangiye guca ubwenge kidogo niho rero nibaza ko natanguye nyene kuvyakira ko bimbabaza vya vrai kora narabana mu bandi mugabo pas complètement hariyo ico kintu cyanandukanya n'abandi kwera urukoba nico cyonyene cyambabaza mugabo arabajama banje narabakunda sana turacavugana yes ivyo mashuri rero bibandanya gute? Mashure nahejeje 6e unité cangenda Saint-Esprit nibaza ko ari 8e tuca turimukira mu Gihosha canguma kuri Saint-Esprit gushika muri 3e no 3e barantema kandi to Saint-Esprit cyari yambere utemuzi ni cyonyene neme kandi wararimya ni bari je cameraman wanje yarakunzo bigicuka umwaka umaka wiga 2 3 ukurikira nkine wote we kuvuga utemuseribu baragutemye mu 4e canza kuri Skepers vraiment ni ishuri nakunze sana ni ishuri ryanyakiriye kandi nkifise ku mutima sana bro. Yes. Nibe bintu tuzopfa wibagiye mu vyo waciyemo kuri Saint-Esprit? Ça c'est difficile. Sinzi narakubagana sana man. Narakubagana sana mugabo hari ukuntu oya mugasi shakuvuga Saint-Esprit no byari bon nije nakubagana biriko biza kuyindi point da Skepers uragiye usanze abamesha benshi abantu birabura sara nk'abafofo na ukometi fofo ni atari no Skepers ikino nayikundiye baranyakiriye sana naragize abagenzi banje abagenzi mfise ubu mu Burundi ni benshi n'abagenzi bo kuri Skepers kandi turacavugana kandi nibaza ko ari Skepers ijya myaka 3 ya Skepers niyo myaka vraiment navuze ati natanguye kwiga byari biryoshe kwiga kuri Skepers urugendo rw'ubuzima bwawe urarutanguye birakomeye bica bigenda gute uve mu gihugu inyuma yo kuba Kamenge Gihosha Rohero bica bigenda gute uve mu gihugu? Papanje n'umutaliyano ntimwari bwabonana inde papanje abangaha man voilà je ndi hajya na dudes papanje n'umutaliyano so faculté nashaka kwiga yari mu Butaliyano
ya bien donc rero baca abavyeyi turavugana turadesida yuko nofata indege ucubabwira ati nota patiento kumu DJ wamenye ryari ko ufise impano yo kudija? impano nabimenye après mugabo wamaze kuva mu Burundi. Namaze kuva mu Burundi byatanguye nari mfise umujama wanje sana yari yatanguye wewe kuvuza tukivuza ku ordinateur gusa ata ibintu vya pitch navyo twari tuzi so naragenda kumuraba umutipa ariko ari entraîner then ndamwumva ariko ndumuntu ari passionné n'umuziki sana namye nkunda umuziki naranatamba kuma kermesse muri crew yahe muri crew yahe sindayibuka ari crew ya Escapers sasa rero niho natanguye kugira cyavuga ati ewe fais-moi essayer ngerageze gatonya hama rero ndagenda muri Italie ndagenda nashike muri campus rero baragira ama fete ntibaronke baragira ama fete ntibaronke umu DJ sasa rero kubera muri ico gihe nariko ndavyiga ukuntu acaza rero iyo mpano yo ku DJ naradija bakaryoherwa hama bica birabandanya. Aha biraje kwindi poem idasanzwe uciugerageza wadungiswe kwiga peut-être ari kuba muri famille cyangwa wipangiye ucutanguruka uragerageje hamucu bibandanya gute? Nabibandanije nuko candagura pitch yanje ya mbere ndagura pitch yanje ya mbere hama rero biraba evolution kora naguma ni entraîner muhira gutyo nyene mejeje kwiga hacaza ku gasako kwi entraîner niho rero ndabona ndarealiza yuko ibi bintu ndiko ndakora byo njana hano rero ndatangura mu mapeti tu anniversaire tu mariage tu baptême gutyo djveezy aravuye mu Burundi agiye kubandanyiza amashuri yo mu gihugu cy'Ubutaliyano tubwire abataliyano bakwakiriye gute kwanza? C'est une belle question kubera yari harabaye naragize un peu une crise d'identité sinzi ko ndavyita mu Kirundi navuye banyita mu muzungu ngaho mu Burundi cyaje mu Butaliyano nabaye munegeri man munegeri donc rero naragize ingorane personnel ukuntu byaranshotse ça ico carambabaje tu vois ibintu byo mu Burundi narabyakiriye mugabo mu Butaliyano byarababaje kandi ukuntu bariko barafata of course si bose bariko bafata abantu ari bose nabi but hariyo racisme hama turiko turagerageza kuyigwanya mugabo ça est un problème pour moi. Bon urashitseyo uvuye Bujumbura kwita umuzungu mudimu n'ibindi ushitse ari akwise umuniga basi tubwire none uparvena gute kugira ugwane n'ivyo bibazo abantu sometimes turatubona ama video ingene bafatwa nabi ingene bihora bigenda haro nundi mperuka kubona Resama sinzi ko ari muri Italie yapfuye yarafise amamo kumenga muri Nigeria ibintu nk'ibi muri Afrique de l'Ouest yego muca mubiguhana gute bijya bintu je ndakeneye umwe témoignage gato nubundi hariyo en tout cas jenaje bamye babigwanya mugabo igihe byaciye biba palpable nigihe uri bujya mu Amerika yapfuye George Floyd cyaba intunze international Black Lives Matter Black Lives Matter igihe twagira manifestation kubera George Floyd no muri Italy mwarayigize yego twari benshi sana Emilio
niho rero natanguye erega je naratinya kubigwanya kubera sinari nzi uwo no kwitura onagira mugabo cyo ndabona ko hariyo community yatari iri prêt kugwana turiko turagerageza kugwanya pacifiquement man kubera nta indi solution ihari turabwira umwe kamucika ati no ivyo niso hariyo ama post turapublia ubu rero ko haje ama media ivyo bintu kera ntiwabibona umuzungu yishe umuntu ware byari ntitwabibona ntitwabitahura ubu rero ko biri à la lumière du jour c'est devenu plus facile yo gutuma abantu babirealiza bikomeza ku yindi point idasanzwe ukishika barakwakiriye bice bigenda uko umugabo w'ubudije watubwiye ingene wawutanguye basitubwire urawutanguye rero bica bigenda gute kugira ufatishe abantu bari Milan bose bapeti baka barasantire no yo en fait je nashikiye ahantu hitwa Padova niho nagiriye amasho yanje ya mbere nakubwiye anniversaire du fete tumwe boîte yanje ya mbere nagiriye Padova hamachaza covid déjà yari 2020 oui je crois achaza covid irabloka vyose bon jewe rero nagize imana yuko sina ntiwacitse intege sinacitse intege voilà merci sinacitse intege ndabibandanya hama rero byuguruye ndagira imana ndaronka ama contact i Milan kuri Milan c'est la ville du spectacle muri Italie fashion shows ama boîte abakinyi everything chandaronka umuntu amfatisha ndatanguye muri ako ga pub uko yo bari je sais pas peut-être un CCF c'est boîte c'est un pub à la fin cyatangura baranyumviriza abantu barabikunda sana abaorganisateurs b'ama boîte baratangura barampamagara ibiki donc ça a été une escalade il est très rapide yes biriko biza kwindi point idasanzwe urashitseyo uratangura koze biriko biraza neza na neza basitubwire ufise experience idasanzwe kuva winjira mu mwuga nike kintu wishimira kuva utanguye jewe je suis ndacyafise ibintu byinshi niga sûrement tukama turiko turiga mugabo nibaza ko ikintu nshobora gutransmettre bien kintu nshobora gutransmettre bien ni la vibe guhyping abantu ama transition ni bon donc nibaza ko je sais communiquer la vibe kandi nico gituma abantu bankunze Milan bikomeza basitubwira umuziki wacu w'u Burundi wasize ngaho uvuzwa uri hariya isi ni ntoya umuziki urashikayo hari ama YouTube hari n'andi ma platforms menshi cyane umuziki w'u Burundi hariya uriyo non na gato mu Kenya uriyo nibaza ko bon en fait muri Italie nta barundi bahari baraharuye vraiment baraharuye sana donc nta muntu dufise a representer umuziki w'u Burundi muri Italie rero jewe nace niha iyo job yuko muri soirée imwe basi na zibiri cyangwa zitatu je ndazishiramo c'est là où nibaza ko mwabonye ma video ya Insta ndiko ndavuza popo abantu bararyohewe par exemple finesse Jesse nkivuza ijya ya Buju namamvuza ya December yo namandiko ndayivuza donc nibaza ko umuziki mu Butaliyano umuziki ndundi mu Butaliyano uriho je ndagerageza uko nshoboye mugabo nibaza yuko abarundi bategeza kuyipromotinga gusumba ko biza kwindi point bikobiza kwindi point idasanzwe uvuze indirimbo tubona ba David Guetta bafise amastyle yabo n'abandi benshi cyane menshi ubona ize style uvuga ati je yo ndikunda DJ kabisa yo ndazi
tuye kabisa abantu baja mu poem yose. ndakunda cyane amapiano na afrobeats na dancehall nibaza ko niyo ma point fort yanje. Iyo uvugije umuziki w'Uburundi hariya ukavuza umupeti nk'uko watubwiye ngaho i Bujumbura nyene uhora ubona public hariya yakira gute umuziki? Yakira bon man. Regarde, à la fin c'est ça aussi le job du DJ. Kera artiste yaravuma akora aba DJ baguma bamuvuza. Bagura ama song ku ma CD mu DJ akamuvuza. Atari mu DJ akuvugije nawe yo bari hit nuvuma. Nibaze rero yuko c'est ça la base. Umenga turiko turavyibagira. Turiko tuvuza indirimbo abantu basanzwe bakunda. Mugabo ntiduprona sinibaze ko tugiprona iyo risque. Sindi ko vuga bo mu Burundi, ko vuga en général. Ntidugiprona iyo risque yo gupromotinga umuziki en général. Ça veut dire yuko ndiko ndavuza ama hit ndane nkacancishamwe abantu bari muri vibes ndane nkacancishamwe indundi abantu bavyakira neza man kora deja bari muri vibes hama umuntu agacaza kukubaza mbijya ndirimbo washizemwo ni yahe popo hari abantu benshi bayimbagije ndayivugije kubera hari yo vibes nako mvuza amapiano ndashiramwo popo ya 4 years yeah twarashoboye kubona mixtape ya mbere mu baririmbyi benshi ukora mixtape ya Big 4 years kubera iki Big 4 years mu baririmbyi benshi bahari mu Burundi washimye gukora mixtape yiwe gusa? Fizo twarakuranye twese. Haya mwarakuranye? Oh yeah, non genre Fizo twakuze twumva Fizo nivyo nashize kuvuga. Donc Fizo ça a toujours été une source d'inspiration musicalement. Kubera no mu hitmaker yaragejeje Burundi ahantu kure. And then nibaza ko nagize iyo mixtape kubera haje baramugize certification kuri Instagram. Kandi sinibaza ko ari umurundi umuririmbyi yari afise certification muri ico gihe. And then kandi yari yamaze gusohora ama hit yari yamaze gusohora you ndibaza ibiki hama yari shout out to kuri Fizo nyene. Yes. Inyuma Forest ntitwashoboye kubona uri kurakora izindi mixtape cyane. Kuki umuririmbyi kubera kutayibandanyije? Narabigize. Nagize Rihanna ndagira Sean Paul. Mugabo nace ndabikurako kubera à la fin nace mpindura ide nashaka gupromotinga ibiki bicabera cyangana nace ndahindura ide no kubera kera nahora nitwa Shield sinzi kubizi haraba ibintu nategeza guhindura izina cyari we bya Kiss Daniel ahinduye management hakwitwa bacha bahindura izina n'izina ryose twariguze giwawe hindura hakwitwa Kiss acitwa Kiss. Non, c'est question de management, ni question personnelle. Uriko bisa kwindi point idasanzwe uragarutse mu gihugu haraciye igihe utari ngaha uje kuruhuka uje muri vacances cyangwa uje mu bikogwa ni ke kintu kikugarukanye Bujumbura? Byose bibiri, ça fait 4 ans ntabona famille yanje. Ça fait 4 ans nabona ba Fofo ba Dani DTG. Shout out to DTG. No kugira ngira ibikogwa kubera je okay ndavumye i Milan. Mugabo shaka no ko abarundi ba reconnaître comme l'enfant du pays. Yes. Wa mudimu bavuga babone ko ari umuntu hari bamwise umuniga hari aje ngaha kugira ngo abananyakazi. Yego. Bikubiza kwindi poem dasanzwe. Haci umwanya mutushitse Bujumbura. Ufise umuziki ko usize ufise nuko umaze kubona muri iki gihe gito usanze Bujumbura. Umuziki wasanzwe ugeze. Ça a évolué. Cyane kandi je suis très fier de la musique burundaise. Mugabo je dois dire un truc. En tout cas
ni ibintu ndiko ndiyumvamo numva umenga hari hate ukuntu hari ukuntu mugira vous mettez le bâton dans les roues. Il y a vos artistes. Pour des questions personnelles ou non personnelles, c'est pas important. Nibaza yuko umuziki ndundi uzokwevolua bien si twese abartiste, aba DJ, abaririmbyi, aba journaliste tuzoba dufise objectif imwe, intumbero imwe abari yo gushira Uburundi kuri map musicale. Voilà, ntirajaye. December, moi je suis très fier de lui. Niwe yagize NWE aravuma. Yes. Ivyo nivyo jeshaka kubona. Mugabo twese tumusupporting. Kubera ariko arashira Uburundi kuri map. Nayo batari hit nawe utoyumvamwo yashize Uburundi kuri map. Simba ariko arabikora, uriko arabitubwiye. Urafise ko wastanguye umuziki niko wawusanze. Ariko uri mu DJ. Nta mu DJ adasohoka. Eske kuri kote aba DJ nabo wasanze bageze hehe mu bikogwa ubuhinga bwabo bwobwo iyo usohotse ubona tugeze kuri level yawe? Le niveau yaba DJ no il est très élevé muri technique. Vous êtes aba DJ bino bari très technique. Kandi nukuri vraiment nararyohewe kubera ndiko ndiga kuba DJ bino. Mu Butaliyano vraiment nta technicity hari ni ibintu vy'ama transition gusa et tout. Mugabo il y a aussi un autre truc nuko kuva ndino sindumviriza party imwe harimwo umwe basi tuvuge 50% y'umuziki w'abarundi. Ni Niger, Kenya, Niger, Kenya, ibiki. Mugabo sinzi man. Je comprends. C'est bizarre kubera par exemple nka Doggy turafise remix ya 90th. Nayumvise rimwe kandi namazindwi kubera fofo namazindwi yose ndiko ndasohoka. You know. Par exemple sinzi man, il y a genre 20% y'umuziki ndundi. Et nibaza ko twoduza pourcentage. Nico gikenewe. Yego. Urashitse ngaha haba mu misi yeze imbere kushika twarabonye babigize officiellement muri bantubwoy biraba officiel y'ukuri mu DJ wabo, DJ of Warriors. Uraje kontribeze gute nimba bitavuga ivya kontra nike kintu zanye muri bantubwoy abandi ba DJs batari bwazana? Contraction kwivuga bien sûr. Mugabo nibaza ko bantubwoy yagize une vision, c'est-à-dire nibaza yuko nkuko twavuganye ibintu vyo ku expanda umuziki ndundi. Yatanguye vyose Fizo, Edith n'umugenzi wa famille. Okay. Hama rero bari ico gihe bari Mila chanda batumira aho mvuza. Hama Fizo achazana na Fizo. Okay. Donc je fais ndagize set yanje. Fizo yarabishimye yarampaye shout out ibiki, and then nk'imisi ibiri kurikira turahura, and then il m'a proposé ça. Nibaza yuko bantubwoy avait ifise vision ya expansion y'umuziki ndundi. Yes. Nimba atari banga mufise kontri mari myaka ingahe basi? Nibanga. Hamaze kuza abantu benshi muri bantubwoy bakagenda. Kiriku yaraje aragenda, Daboje yaragiye, Resama Dramati aheruka kuvayo, n'abantu ba DJ Alida baravuyeyo. Kubwawe niki kintu wo twizeza kitwemeza kutaje kuhaba kutazoba nk'abo bandi? Esko indoto yawe ifuza kubandanya muri bantubwoy canke uruwaca aje gushinga ibindi? Non, jewe en tout cas ni twifata nka contrat déterminé. Il n'y a pas de date d'expiration. Bantubwoy ni label nkunda sana, ndakunda
ivyo bavuga ko bavuga dufise peut-être novuga quasi vision imwe. Donc si nta projet vraiment mfise yo kuhava muri uyu mwanya. Kenshi usanga ama contrat signé mu bantu mwene ibi bitaja hejuru ariko wacigiye ukazamva ngo abantu bavanye hamwe vyoshikeje ukava twatwumva ngo urumva ngo aha barampemukiye abakunzi b'umuziki Burundi ku bwawe wibaza ko bazovyakira gute? Sinzi tuzoyibona. Muga sinibaza ko dufise projet yo gutandukana na bantubwoy. Ego. Akije? Sawa. Urashitse mu Burundi concert washoboye gukora ya mbere twarashoboye kubona show mu Kinama na Big Furious twarabonye kuri departement n'ahandi mumaze gukora concert ishika zitatu ryari rya mbere tubwire gukora nawe ya mbere vyari bimeze gute bega communication bimeze gute iyo fiza ari kuri stage na uri nyuma twasanze dufise connection musicale ya atari sinamusamariye ko donc nibaza ko yararyohewe je nararyohewe kubera le public burundais c'est un autre truc si ça ouais j'ai très aimé département yari ryoshe kubera nkunda sanzwe nkunda basket candagira show basket ego nari muri equipe yo muri Skepers. Yes. Post ya nari mu bencher mugana naragira playmaking. Cyangwa wewe warujire kuzanira amazi ababukina. None ko muri equipe ari umuntu abajeje kuzana amazi bagacabwira ati bafasha entraînement bakwiye babandi. djveezy tuba dusera basozera akaja mu kagasunika rugi ico wobwira abakunda umuziki muri rusangi fans baba DJs aborganiza ama evenement badukurikiranye eka abadukurikiranye bose muri rusangi. Nizere ko nzogira amasho abarundi babashe kuryoherwa n'umuziki wanje. Event yanje ikurikire izoba ari vendredi kuri Party People. Donc tuzohurireyo muzoze muri benshi. Ama platform yanje Instagram ni djveezy, Snapchat, hama booking dukorane aborganisateur mumamagare. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwavyo muri mwe murabana natwe gutamburera biramugaza kuko biranagwaza ariko mugahe ivyo muri mugira ngo mubandanye mubana natwe kuri mukora juste gale kedumira from our side black managation ni black band camera mwita umusaza ndabwira ati umukama abandi biza vyose byo kumufuka no kubiri kuko birababaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula hoshla none